reka rero jewe hari icyo nshaka ige jewe ige yarigize umuhinga yerekana kakadeva twigeze kugira ngo abakobwa si bafatwa ku nguvu bonyene ngo n'abahungu barafatwa ku nguvu. Je rero uyu munsi ntiziri imbere ya kamera nshaka yuko umbwira ukuntu abahungu bafatwa ku nguvu. Abakobwa nibo bafatwa ku nguvu ariko aranyemeje ko abakobwa bafatwa ku nguvu. Je ndi kuri kote y'abakobwa nari kuri kote y'abahungu. Twari kugira guca ariko ntibikunda parce que nta amateka yabyo nzi yuko abahungu bafatwa ku nguvu. Nta makuru bifise ko nta n'amatangazo urashobora kutubwira bigenda gute? Juste sinanzi kako kantu kikibuka mugabo kibuka ndumva hajya kagumye mu mutwe ndumva ko kagumye mu mutwe ni bon ego nibaza ko hariho amashirahamwe ahana hagati y'akabagore umukubaguye none mukubitirike umugore akubitwa deja twebwe turi abamoko igihumbi umugore ntakubitwa yego tuvyemera sivyo kwanza kubera iki kwanza arinda kubitwa uwo mukunda deja ngo uri twita umugore wawe muri vulnérable ngo vous êtes parmi des vulnérables. Bien sûr. Quoi? Comme toi de ngaho uri vulnérable. Bonjour et bon après-midi mesdames et messieurs, je pense que vous allez bien. Fanyama muherereye et moi aussi je vais bien. Et toi? OK, non mais comment c'est bien. C'est sûr. Je n'en peux pas dire. OK, je vais dire. Mu bihugu bitandukanye just. Sawa. Jana meze neza ndashimye. Kuri micro ya mbere ariyo yiwanje muri kumwe na Link Arlene Alou. En tout cas musanzwe munzi ariko uyu munsi nabazaniye umuntu mushasha mutamenyereye mutazi reka abanze kwanza atwidondora. Amahoro cyane nyakubahwa yego ndameze neza. Ushobora kwidondora abakunzi ba Link Arlene Alou ukidondora akazina kawe n'ico ukora kugira ngo basanga baragukene. Okay reka mbayenda baramutse cyane umeze neza Natwe y'urukundo y'Igarmel. Yes nibaza ko aha ku mugwa media sindi mushasha. C'est sindi mushasha uretse gusa ko kuri ecran ndi mushasha peut-être kuri kamera ni mushasha cyane no kuri YouTube ni mushasha no kuri YouTube ngira ngo ntabyo ndamenya neza. Yego mukora duki ibyo nkwasi ngombwa singombwa cyane kuko musanga barakugende ndakatao genda ko ndakurondera isoko gusa atagato sinkeneye abasaba kanimero tu vois hewe yarahejeje ibyo bintu birakaze cyane reka yo bakobwa ngabanzi bikariye shati kanya gatipe Ahmel ndakeneye nimero yiwe akunda gusanga inbox umuntu keneye nimero yiwe sur ton prime guys elle mariée OK ntayo tanga naje OK nkuko raje kumbaza ico nkora ico nkanaza yuko atari ngombwa cyane kuko uyu mwanya turi muri publicité nashaka publicité nzo kuko nsangira ukazi sivyo ego hanyuma bakuzi ba Linkarane Alou no ku mugwa media reka mbanze nshime gatoya nshimiye ku mugwa media kuko abantu banje n'abantu bankora ibintu byinshi abashobora kuba bakurikirana cyane ngira ngo barabonye mu minsi z'ama foto meza cyane bankoreye amafoto meza y'urubanza kandi vraiment warashimye cyane bazana ikintu kigejeje mu gukorera umuntu amafoto agacaza avuga yuko vraiment yashimye icyo kintu kiraryoshye ni byiza hanyuma ndasaba n'abandi babishoboye bafise imanza ko boshobora kwitura ari photographe bakabakorera imanza neza amafoto meza of course je vraiment nashimye nasanze ari ibintu byiza cyane twebwe turakora yego nibaza ko kandi services zose twazikoze neza services zose bien
Alu amashurwe yanyu numuyaki Alu fotokari nibaza ko nahejeje rero kwipresenta byose Merci grand ego urakoze cyane nawe ariko reka rero uyu mwanya ko yarinze yizana ati je nshaka gushimira abantu bose banabimenye ko nkore amafoto neza reka rero jewe hari icyo nshaka ige jewe ige yarigize umuhinga ari akantu kakadeva twigeze kugira ngo abakobwa si bafatwa ku nguvu bonyene ngo n'abahungu barafatwa ku nguvu je rero uyu munsi ntiziri imbere ya kamera nshaka yuko umbwira ukuntu abahungu bafatwa ku nguvu abakobwa nibo bafatwa ku nguvu ariko aranyemeje ko abakobwa bafatwa ku nguvu je ndi kuri kote y'abakobwa nari kuri kote y'abahungu twari kugira guca ariko ntibikunda parce que nta amateka yabyo nzi yuko abahungu bafatwa ku nguvu nta makuru bifise nta n'amatangazo urashobora kutubwira rero bigenda gute juste sinanzi kako kantu kikibuka mugako kibuka ndumva hajya kagumye mu mutwe ndumva ko kagumye mu mutwe kandi ni bon ego nibaza ko hariho amashirahamwe ahana hagati y'akabagore sinzi nongera ngo novuga feminist novuga abagore gusa ko n'inkumi nazo nyengera zimwe muri ego ariko abagabo ntaho dufise umuntu umwe bagira gute murafatwa ku nguvu nibyo ngomba ndagusiguye rero arabona uti abahungu canke abagabo nta na rimwe bigira basibisa violence ni kenshi cyane gute ni kenshi cyane biba ariko bikaba mu kutamenya ko abakobwa canke n'abagabo bamwe bagafatwa ku nguvu ariko ntibamenye ko bafashwe ku nguvu sindatahura n'ubundi urabitahura gushika n'ubu bigenda gute inkarenaru reka ndakubwiye ko nahora ufata ku nguvu abantu benshi jewe misi mafiseri maso y'inyana urazi nka wewe wakwitwarira ibyo 28 avuga bafunga abantu afite wewe nka fatwa nenda kubaza uje dukore deba cyangwa uje kushinja icaha sinje gushinja icaha ariko byose byaza kugira ngo ntanakimaza kwigenda sivyo murandabira hanze kameramani yuko atazanye abasoda oya sinakubwiye ko twebwe tudafise abadufata mu mugongo dufise abadufata mu mugongo niyo maboko twigorewe ariko rero ari inkarane yaro ariko ntimuhave mwibaza yuko nafashwe ku nguvu kurajya amafoto sinafashwe ku nguvu mubanze mu byumve oya mugabo nkeneye kumenya why abahungu bafatwa ku nguvu batabizi ambuze kavuga yuko nanje ndabafata ku nguvu nibyo ngomba ndagusigura eske je ndanda bizi bazi ko bafata ku nguvu nibyo utaramenya ariko nawe urafata ku nguvu kandi kenshi izina rya Yesu cece naco ndakora reka ndaguhe ibintu bisha kuri 2 canke 3 biza kugaragariza neza cyane yuko abahungu nabo bafatwa ku nguvu canke abagabo bafatwa ku nguvu Inkarenaru kenshi mu nyambaro zanyu kenshi mu myitwarire yanyu muradufata ku nguvu n'inyambaro cyane rwose nenda babazi baje inyambaro iratuma umuntu tuba tubikoze none ntimuba mubikoze tuba dukoze sex none ntimuba mubikoze ariko ni muri ya nzira ndagusigurire ibintu 2 canke 3 byerekana ko mudufata ku nguvu by'ukuri mudufata ku nguvu kenshi bivanye n'inyambaro zanyu canke ukungene mwitwara imbere yacu cyane gose Naya ndashaka kubaza kam inyambaro iratuma umuntu ubu mufasha ku nguvu cyane gose nene tuba tubikoze tuba tubikoze ariko tuba turi muri ya nzira yo kubikora reka kandi tugaha umviriza shonda oyaha umviriza nta kuntu na kumwe tuba tubikoze mba nambaye ndiko ndagenda sivyo kandi mva muhira nza nga kuri biya hari umuntu tuba dukoze sex wahejeje hari umuntu tuba tubikoze
ndabajije kare tugitanguye ikiganiro bavuze ati murabe neza ntimuze kwaka nimero de telefone yego sinzi ni ugushima mugatsi kubikora yego ndacakubwira none ko kuncamija wasabye ko batansaba nimero de telefone voilà sibyo parce que du marié kubera ndi marié yego yego ariko ndakubaza yawe nta nari murarengana mwibarabara we hagira umuntu aguhamagara kuri ya nyambaro yawe nsanzwe menyereye dusanzwe tuzanye jewe bamamagara parce que sinzi ko bamamagara ko inyambaro bamamagara ko banzi kuma réseaux sociaux sivyo voilà kandi rero bamamagara alu sava alu umva nta bindi bintu je bamamagarirago nta bindi bintu baguhamagarirago Oya yego vraiment abagusaba nimero ntibashobora kwandikira ngo bakubwire ati bon oya basha umuntu kandi kuri Facebook je simpostinga amafoto yuko mba nahenye cyane oya ntiya postinga rezo social mugabo mibarabara nibo nenda kubaza fise droit yo kwambara icyo shaka ntituba tubikoze aho jewe yo mana yanjye ntituba tubikoze kuko aha abakobwa presque nka bose bari muzi ngufi nicyo nakubwiye rero yuko mudufata ku nguvu cyane sinababwiye none ni bwa bwenge buke bw'abahungu hariho ubwenge buke uti ni ubwenge buke ni ubwenge buke kubwiwawe ubona ko ari ubwenge buke reka rero ndakubwira iyo ufashe umuntu ukamukura mu bwenge ukamugira ikigugu akagira ubwenge buke sitadi wamutoshonye mu mutwe byose wakuye iyo umaze gukura mu mutwe ibintu umuntu yari conscient afise ubwenge ukamukura mu bwenge bwiwe ntuba waheje kumufata ku nguvu benda kubaza ariko hari umuntu yokwemerera ari ati ngo unkuremo ubwenge mu mutwe ihego bariho akakubwira ati ngo unkure ubwenge mu mutwe none ko iki babisaba nta motive voilà reka mvuge ko je ndi umukobwa sivyo okay reka mvuge apart y'abakobwa umutipe ashaka kugusaba ndagushaka tu vois ndagushaka abashaka yukugira iki si kwa kumukura mu bwenge sawa ariko none ndakubaza uramuformata mu bisanzwe ndakubaza yaro ari ndakubwira ati ndagushaka ata kintu yakubonye ko ubu okay hingi gato aba musulman dufatire ko aba musulman ntibambara birebire yego ntababikora ndakubwiye aba yamubonye ndakubwiye rero ingene bimeze ndakubwiye ingene bimeze naho kwa mizima cyo gituma nakubwiye ngo mu nyambaro canke mu nyifato umuntu ashobora gukora imbere y'umuntu biratuma ashobora kumufata ku nguvu aro kenshi uvuze kwa mizima bambaye impuzu ndende ku by'ukuri nibyo bambaye impuzu ndende kandi ndanje ndabyemera kandi gose n'abapantekote ndanakibashimira ariko rero akantu kamwe nawe kwibira nk'ibanga ziriya mpuzu zabo ziroshe gukura cyane tubandanye ariko biraza yuko bitatu umuco tumutwe gutya uko jewe uyu munsi hari nenda kubatera igihe tuvugana ukuri kandi nuko tuvugana ukuri igi umuntu araguze agahuzu kiwe karamubereye sivyo ni karekare araberewe kweri kandi arasohotse sivyo why ushaka kuvuga ngo arafasha umuntu ku nguvu basi ni ryari umuhungu ashobora kumva yuko bamufashe ku nguvu wewe wafatiye hejuru cyane burya sinabwa gusiguye cyane kwico kintu cinyabara aro jewe uyu munsi turahuye wambaye jipe yawe igera hasi gatoya y'umukondo no kuvuga irafo ku mukondo igavuga nakandi kantu gatoya hasi iyo mpuzu nayo ndambara sawa ushobora kutayambara nuko ndiko ndavuga wewe cyane ariko ngomba kukwereka ingene abantu bafatwa abahungu bafatwa nuko muvuga jewe rego kamengo jewe nje reka nuko niko yo natanze hakarorero no munsi kuko niwe twicaranye wanatomboye no munsi sivyo wambaye kuko iyo ubyambaye wari gusanga wafashe ku nguvu byaheze ugasanga n'ikiganza cy'impuzu uri mahi wavuye muri badatunganije reka nuko batunganije mugabo kumfata ku nguvu rero nico gituma narinda byise kumfata ku nguvu nico gituma narinda byise kumfata ku nguvu hatanya turahuye wambaye jipe ifuka gato y'umukondo hanyuma ugaca wambara umupira nawo uri haruguru gato y'umukondo
hari n'ibindi bintu iyo ndavuga kuko iyo ndabivuga ndazi ko bari kumpurushi kuko turazinanye cyane hanyuma ugacuza mw'ibarabara jewe tugahura uyu munsi ejo tukongera tugahura eske yari umutwe wanje uzoguma ku murongo kwa kundi wahora kubera iki hamata kintu na kimwe nzokwiyumvira umvize ndakubwire izo nyambaro zonyene uvuze uyu mwanya yego bazambara mu birori no mu mabwate eske uba wagiye mu kirori kurabujya mu star gusa tuvugana kuri aba type baja mu birori nk'umutype yivanda canke umugabo ugasanga umugabo asize umugore muhira n'abana yego sivyo kandi rero nitegeko hejuru nimuve ngaho akabwira ko kizira gusohoka mu birori kwako akaba number 1 sivyo yego rero kacumbwira ko ufite umugore muhira uraje muri show utangura kwiyamagaza dukumi ahubwo ufite inyota y'udukumi n'ubu ufite inyota y'inyambaro yambaye okay rero nukubera we wafatiye hejuru ukaca uvuga ngo mu birori kwa ariko mwisi mafyeri nagomba ndakubwira ko abantu bakusha amafyeri mu kino gisagara bandusha amafyeri na bya bisusu byawe warutubya yo oya shaka uhore ndumwe ku mubumbe ntugire ikibazo ndumwe ku mubumbe hanyuma mafyeri nuko wafatiye cyane mu birori ariko uze wegere gatoya ngaha muri ville aha kuri kiosk iyo uhagaze gatoya hajya kuri kiosk urashobora kubona nko mu bakobwa 100 baca imbere yawe 60% baba baje bafise intention yo gukora ikintu bita séduction baba bari ko séduire abahungu oui kandi ikindi kintu kimwe womenya nuko urazi ko hari abakobwa hano bava muhiri wabo atakazi bafise muri ville atakazi bagiye gukora bagiye gutembera ko question yo kwicara hajya kuri kiosk kwicara kwicara kuri kiosk canke kuzunguka hajya kuri kiosk nta kazi afise akaza mini jipe yiwe umukonda utiwe agaca yicara kuri zirya pieza hajya ukugura agaca kugereka kukundi ndakubaze yiki wasanga n'abarindiriye umuntu wewe nyene waheje kunyemera yuko hari abava muhira atacu baje gukora ego baravayo jewe sinavuze abarindiriye abantu ego baravayo sinavuze abafise umuntu barindiriye twebwe nivyo twibwira sivyo ndakwemereye parce que nivyo twibwira ati none nk'iryo muntu isaha ya mbere ya kabiri ya gatatu urabonye araje aricaye kuri kiosk nawe ni huri usanzwe n'indiriye umuntu canke uri kumwe n'umuntu mwe kumurayaga isaha ya mbere ya kabiri ya gatatu ucibona arahagurutse aragiye waye dashaka kwibaza yuko ari umuntu yamukoshonye yaraje kuraba atamubonye bamukoshona ivyo ni biki mwumvise ivyo ni biki nibyo cyane ndabyemera yuko bashobora kumukoshona kuko urazi igituma bashobora kumukoshona nuko bashobora kuza yihamagaye gute ashobora kuza yihamagaye canke ige umvize ndakubwiye none wombwira gute ko wewe ufitaniye rendezvous n'umuntu muri ku murongo umwe ariko ukaza abantu bashobora gufatirwa umuntu agashobora gufatirwa gushika n'ahata gukominika ngakubwiye ngo nafatiriye none ntumva nariko aho aba agiye reka ayo manyanga yawe jewe nzogende hajya kuri kioske mpaye appareil na micro ndababaze aturindiriye umuntu uca kandi nzobaza bamara bambaye ama mini jupe tuzogenda tujanye ntugire ikibazo nzogufasha kubera kuko hari igihe wabikora nabi uko tutabitekanye ariko nagomba ndakubwira ikintu kimwe haru nuko jewe muri no minsi ndiko ndegeranya bamwe mu bahungu bemeza neza ko dufatwa ku nguvu kandi bamaze kwemeza ko narinzi ko mufatwa ku nguvu ngo barabafata guca anyuma kafunga umunwa bakabikora ku nguvu kwa muri chambre ivyo je narinzi soko umviriza nabwiye umuntu agukubise urushi ngo ni violence basée sur le sexe ndabesha niko byitwa abona bababesha iyo ukubise umugore uwo mukubaguye none mukubitirike umugore akubitwa deja twebwe turi abamuboko igihumbi umugore ntakubitwa
umugore ntakubitwaye ko tubyemera sibyo kwanza kubera iki kwanza arinda kubitwa uwo mukunda déjà ngo uri twita umugore wawe muri vulnérable ngo vous êtes parmi des vulnérables bien sûr quoi comme toi de ngaho uri vulnérable n'amakarate nzuzi bazibe n'amakarate nzuzi urumva rero aru je nta muntu yonkubita kuko niyo bariko aransiga amavuta ndagukengurukiye none bari amavuta uri kurazi oya ndabizi kudugije umugereje amatawe kuja mu none ntibabonye n'amagendera je nikubitiye uratuza nande nkaduza turasa turada fresh amavuta banyakubaho mu duciye urubanza ari vulnérable gute akora ibintu abagabo bose bashoboye none ndakubaze uri vulnérable basha umviriza ndakubwira kuko ujya muntu ukubita akagira gutya just navuge kuri kamera uramukubise ko vya mbere ijya akunyagiza uko uyo n'umugore ko asa ubwenge bukwiye aho ni wibaze ko ashobora no kukugirira ikibi mubwo basujya ukubise ikofire wakaca gusubiza reka ndakubwira abagore bafise ubwenge abagore bafise ubwenge muri no minsi mwarabaye benshi reka je nkaba ko je natomboye mabuko kampa umugore ntiyamaye Boko Haram reka mbashimiye cyane mabuko wanje kuko yampaye umugore ntiyamaye Boko Haram yego hajye ntiyoduze ukuboko ndagusavye shawuze mu mvyongere gato uramukubita utamusiza amavuta utamudigade afana kwa bukofi bw'urukundo umukubita ko ari umukomereze yibone ko iharama urabe ko ataguhonda ipano mu kagongo gongo usinziriye sawa si mugenzi wawe si mugenzi wawe no gucisha ubwenge ahubwo nuko tukamubaza boss ku mugwa media yuko atamari ku mapano buri gihe oya bro sawa ni byiza rero aru nako ndatumira jewe burya ahantu ugiye ngo sindi seri ndiko ndatumira abahungu n'abagabo bemeza yuko bahora bafatwa ku nguvu voilà baje muri commentaire nabo babivuga reka rero ndakubwira abahungu benshi turafatwa ku nguvu ugasanga uriko uradaraga umukobwa ko utamukunda atari uko umukunda ariko kubera yuko afise ikintu ahora afatisha ubwenge bwawe akabudeturna ugasibisha iyo viole byukuri akagufata ku nguvu ukaja kumudiraga ku nguvu apana ku nguvu zuko agufashe amaboko cyangwa agufashe ku nguvu ufise ico ukurikiye kandi ubugikurikiye witekereje ko n'ubwenge bwawe bwose n'icyo ukurikiye itakikwereka kandi rero reka iyo ni inyota kubera iki hari abifata kubera iki yaciye kuwa mbere akifata wa kabiri akifata wa gatatu niwe byananiye urabizi neza ko babifashe babifashe iyo uranganye imibare abana ni bangahe bahindukira kukuraba jewe n'ubunye bahora bandaba niyo mba nambaye ivyarivyo vyose je barandaba sinakubwiye ko ufata kumva abantu benshi ndaguha akarorero ko umuntu twigeze kuyaga gatoya nigeze kubaza ikibazo wo muri banki akora muri banki nagenda mubaza yari umupapa yari umumama yari umupapa n'umujira n'ushima wa banki ahantu iyo ndavuga nagenda mubaza nti nyakubahwa ndakubaze aba badamu banyu n'abafiye mukoresha ku ma reception canke muri gishe utu tujipe bambara eske byoba ari itegeko rya banki canke byoba ari ibyo biga mu ishure kwa urazi ikintu yambwiye urazi nyinshi yampaye nyinshi yatumye ncange ngura carte examen kugira ngo sinza nsubire kuri reception ya banki quelconque yabwiye ati bajya abakobwa ubona bajya abagore ubona nibo bahamagara abakiriya yambwiye ati nibo bahamagara abakiriya nenda kubaze yige tuvuga n'ukuri ati kubera yuko urinde ndashaka kubwira ati kubera yuko wewe uno munsi ni waza ugacisha amaso munsi y'ameza yiwe canke sinzi ukabona ejo hagiye uzokumva amaso yawe akumbuye kuraba hahantu ukagaruka kubera amaso yawe gusa akumbuye kuja kuraba hahantu nzayige nakubwiye ikintu jewe sishobora gutahura yuko umuhungu afatwa ku ngufu muri ubwo buryo abasanzwe
hariho agatema makara kitwa muguri abasanzwe akunda muguri mukuri kwa mu reka ndaguha inkuru abagabo benshi canke abahungu benshi mu mabar kenshi usanga hasi hava abakobwa bambaye impuzu ngufi sivyo ige ndakurahiye umugabo yiyemera yiyizi neza ko ari umugabo wewe nimba wiyizi kuko ubu uri mu mugore wa papa cyane gose ati jewe ndiyizi umugabo nka Ige Armel sumuntu yoza ndutira madame wanje sivyo ukaca wivoranta ngo motifa ngo ubonye amatako ngo ubonye iki ngo araguheneye ngo aragize iki ngo uje kumpa muguri reka ndakubwiye rero abari ngeso usanganywe nakubwiye ntireka kuri ico kicuka rero tukivugeho gatoya jewe nageze gusibisa viole mu kabari nafashe ku nguvu mu kabari ariko nagize tombora nafashe ku nguvu ndi kumwe na madame hanyuma nafashe ku nguvu nshashindura ku munwa ndashinduka umunwa nyene mu kabari ndavuga ndahumiwe rega je barafashe ku nguvu ndatombora madame arantabara natomboye arantabara kandi uwo munsi none we yarabikaje amatako sinadabye amatako akane narujewe nagiye ndicara urabizi ko je hose sanzwe ngo natwishi ni kamwe turi nkaca nitahe hanyuma hageze ko ndi handasaba agafagitire nkuko bisanzwe mu kabari banzanira agafagitire mu gakoboko nyene bisanzwe cyangiye gutora fagitire kugira ngo nshire amahera mu gaseke fagitire nsanga ibiharuro byanditseho yari ngorane yari antome 2000 kubera kuko navuga ko yari nimero de telefone ntibampaye fagitire bampaye nimero de telefone est-ce que umukobwa yagusebye mu kabari hamukamusate ntuza fagitire akaguha nimero de telefone et ça veut dire quoi turaguruka tugenda erega basha attention hanyuma ndasohoka babatipi bababoga yo kwibarabara bagaca voilà ego wari kugenda basikuri kese ukacuriha ariko ngaho ndafashwe ku nguvu reka ndakubwire why udafashwe ku nguvu ego ntaco bazi reka ubivuge muri iyo terme ko ubufashwe ku nguvu ariko ntufashwe ku nguvu ujye ariko yironderera isoko basha aha muri mu mabar atandukanye harakoreramo ico bita indayakazi jewe mvuga ukuri nta muntu nshigikira yego harakoreramo indayakazi abakobwa usanga bigurisha sivyo abayishakira yuko mujyana muguri hama ugira iki umuhekaje kugira ko nambari warira kushuri nambari wagira iki arunda koza akantu kamwe est-ce que nkuwo nasabye facture hanyuma we akampa nimero de telefone yashaka ko yashaka amahera canke voilà yaragushimye yaranshimye kandi usa erega harimo no gushima gutya physiquement akaca yimagine tuyubasha ujya rero ujya antuka bimeze gutya aho ntavuze urumva kubera iki gufata ku nguvu si wagufashe ku nguvu dore mwabikoze reka ndakubwire ntimwabikoze rega gufatwa ku nguvu muba mwabikoze est-ce que nico kinda nakwangi kuva kare gufatwa ku nguvu est-ce que ngukora sexe gusa bien sûr c'est pas gufatwa ku nguvu okay yakwibye oui reka ndakubwire hano ufatwa ku nguvu wibwe ukubiswa amakaci kwa twavuze violence basée sur le sexe sibyo kubona kubwira nti mwebwe bagukucumisa kofi ni violence basée sur le sexe oui aba rero nababesha jewe wankubise kofi novuga ati yankubise kofi ariko avyita violence avyita kose nivyo bihaye gusa rero bayankubise ntitwaba twabikoze mucamuja mu gateka k'abagore mukavuga ati nafashwe ku ngufu ega tuvuze icacaca barakwiye kugikosora kuko nta ku nguvu baba bagufashe banyakubaha aremeye mwumvise ko yemeye aho ntabagufashe ku nguvu reka je nabivuze sindavyanze ntabagufashe ku nguvu ukubiswe ikofi nejo wundi umugore namba ukubiswe ikofi genda uvuga yuko wakubiswe ikofi
mugateka k'abakenyezi naragenda kugateka k'abakenyezi gute mugateka k'abakenyezi ico kintu bakidufutiye yuko oya mugabo bivana no bivana no mukubise kandi naha mukubiti ubu wansanga mu nzu uraje urambabuye ikofe uri umugabo w'abandi je n'umugore w'umuntu urankubise ikofe yanda gusanga mu nzu byagenze gute so wanyugororiye okay wewe winjiye bigenze gute none nyugororiye no kwinjira gute sawa none ni ya violence rero none bace babigira uko none ntiwumva yuko kugira ngo ndinde ninjira mugabo wankubitiye hanze ari je wenda gututse ukaca nkubita be nk'ubuhoho nk'ubu ninjiye nko mu nzu wawe ariyo wanyugororiye hanyuma hakomera y'induru hakomera induru jewe ndiko ndagukubita haca jewe akabeje nkoma induru ndiko ndagukubita sibyo hanyuma abantu bakaza haca mvuga nti uyu mugwara amaze ntibona vyemera noba ndakumaze gute ntuvyumva none noba ndakumaze gute ntuvyumva none rero ndakwereka nyakubaho reka rero ndakubwira hoho noba ntayiko ndagukubita hanyuma nkakoma induru kubera hari ikindi kintu ushobora kuba uri kurangirira abantu baje ho bavyemera abantu baje ho bavyemera yuko nabandi kundabigira no vyemera tije nabigitse oya biravana rero kumuntu reka ndakubwiye kandi ku nguvu ko nuziki oya ndakubwiye ndakubajije nti wewe nje mu nzi wawe ayo wampaye karibu hanyuma hakwataka amakofi nkagutabira amakofi bien mbwa nkayagukubita jewe nko minduburu ntiyamara mani umuntu abare mafyere arandembeje abantu ntibovyemera ariko nje mu nzi wawe ninganiro kacura bana ubwo ruboko boko kari warunyi wapi sha kwashira ndembeje ariko nje mu nzi wawe sibyo nje mu nzi wawe hanyuma wowe ukamfata ku nguvu vy'ukuri nkakoma induru abantu bakaza eske abantu bovyemera ko nafashe ku nguvu ho nenda kubaza none ntumva yuko gute kandi jewe no bandakusha sesa none ntumva yuko abagabo dufatwa ku nguvu erega benda kubaze kandi ntitubeshanye yego burya umugabo bitakuriye aha mu mutwe byo iyo fa kudemara bishitse akafise bateri kimeze neza niko tenda kwisukuma oya reka tuza ahubwo musareka tubahanure abantu bakunda muguri punguza uburoho mureke kuza muraraba amajipo y'abakobwa kuko niyo yibagenewe reka duhanure abakobwa mufise izo ngeso zo gushaka guseduza abahungu vyukuri abafisi iyo ngeso vyukuri ego bareke gufata ku nguvu abahungu bacu ego vraiment naba babikora hariho ababikora bambara izo mpuzu kugira ngo sivyo erega aro reka ndakubwire urabona bajya batipe abatipe bavuga dandagara urababona bayikorera akameza agashaka imituri y'indagara ku kameza ziba ziri hejuru ntazifuka oya ntazifuka kwe agenda avuga dandagara bose bazibona bafite rero bajya bakobwa bagenzi bawe bazikora muguri abikora nkabe cyane kugira ngo tumenye yuko byukuri yatayikaga séduction baze baritandukanya amaso oya gusa umviza egaru ikintu yagishize hejuru uzabe aha muri ville muri centre ville hahora inyubako ya Leo hari ikinyugunyugu kinini yabashitse hejuru bandika ko avandre ufite ikintu rero iyo umaze kucerekana cyane abantu benshi tuba tubona yuko ari avandre bandanya rero musuma bandanya musuma erega sugusuma kuko tubyishakiye none usuma kuko mu bidutegetse camugenda rero ku bagore banye cyangwa bashiri banye mwirire muguri hamwe mutekana erega Joseph Fondation uri disponible nze nirira muguri amasubira kugata oya je natomboye kandi rero shaho reka ndagutera inkuru akantu gatoya haya abantu bagumye bambaza kuri ajya amafoto mwankoreye murambaza ngo eske ngo yige ngo kumenga gugize mariage ukiri jeune ngo cyane voilà abantu benshi bafite ico kibazo
nabaye nk'utwenga gatoya ariko sinzonishikeze nigeze nisha ndamubwira nturazi igituma jewe ubona ko ndi jeune no kuba ntanyoye urumogi yewe nanyoye urumogi amaso agahishira mbashaje cyane nk'abaraho mbashaje cyane ariko ubundi urumva kugira mariage si imyaka uvuge ngo mu gihugu ni mu mutwe sibyo aho rero we wikingiye byinshi wikingiye kunoba babwimuguri mwibarabara nibyo nabo bandi rero bafite jewe nibikingiye narihweje ndavuga nti je vraiment ukuntu mbona kino gisagara ca Bujumbura kimeze navuga nti no iyi temperature irarenze kuko kenshi mpambwiye abantu byo ujya umuntu arashushe cyane aratugutiwe cyane kuko ubonye umuntu ari gusatura ma urabona yuko kandi rega abashuhiwe cyane ego impuzu yambara ivanye n'ukuntu hameze ikirere cagize niho upanga impuzu yo kwambara ikirere kimeze mu mvura yo mu kwa kane we twaduhurira muri ville bambaye yo jewe muzombazi nta n'umupira w'imbeho yigera yambara ego umupira w'imbeho urishasi okay aro reka ndakubwire jewe by'ukuri uno munsi kuri kino higana dukoranye ibintu nshaka ni bibiri ego ngomba ntumire abahungu mwese muzi ko mwemeza cyane ko dufatwa ku nguvu muze dukurishira hamwe kugira ngo ishyirahamwe turondere natwe ishyirahamwe serukira agateka k'abahungu kuko nabyo dufise ko kurwanya abakobwa canke abagore bambere mu nguvu abo rero ni futi ngomba mpanure bashiki bacu n'abagenzi bacu bamwe nanje ndabahanure izo ngeso zo kugenda muravuga ngo zandagara ntibavuga zandagara muguri yananiye gufata muguri sawa nuko rero muraye mugabanye cyane kuko abahungu bacu murabarembeje oya vraiment abasiriyo ego rero reka arunda gushimiye kuko wanyakiriye hano hantu ego shayige merci beaucoup kandi bwa mbere ngiye muri biro yawe karibu kandi ariko kuva ngize mariage bwa mbere nimaze kwinjira ego karibu kandi murakoze cyane ni jya mbere yinjiye ari umupapa muri biro yacu voilà merci beaucoup kandi ego murakoze cyane reka dushimire n'abakunzi ba Linka Arlene Alo ndabashimiye cyane ko namwe adateze amatwi harimo impanuro nyinshi harimo ubwenge bwinshi niwumva neza iki kiganiro ukagitahura wiyumvire neza amajambo arimo ntuze kumva ivyo navuze ariko uyubaye umukobwa cyangwa umuhungu uyubaye